akira we pastori akira we akira we pastori akira we akira we ukonye ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rikwiriye ribemo n'ubwenge kose mwigishanye kandi mutibagiye guhanurana kuganira kubyo Yesu yavuze aho yabanje gushima mbere amera nk'ubwaye abanyabwenge n'abahinga yameze nk'ubagaye ariko usuva ko kuba umunyabwenge ari bibi nuko ubwo bwenge bahise bakabukoresha nabi byari byo byose reka ari murongo umwe cyo mbega kugira asome ndinda kwambara amarori emwe ambara mandagohe Bibiliya uso zanasomye umurongo wahiye umurongo ni Matayo 11 ariko nagomba turamutse bariya batwumviriza mubwe mutwumviriza turabaramukije amahoro y'Imana be muri mwebwe abane namwe amen ego James Sangwe munzi ndi Deo batazira munyare nitwa Morodekayi kandi umuvuga butumwa mwino misi ngiye kuvuga ubutumwa kandi benshi bazofashwa kandi twabyumvise kuvuga mu buryo bwishi mu byo kuririmba no mwijambo nyine haleluya ego amen haleluya amen reka none dusomerera aho hantu Matayo ubutumwa bwiza bwa Matayo 11 duhereye ku murongo wa 28 reka mbere duhere hariya haruguru gatoya reka nsomerere Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Muri icyo gihe Yesu aravuga ati ndaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi kuko ibyo wabihishije abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira inzoya. Ego me data kuko washimye ko biba bityo imbere yawe. Byose nabihawe na data kandi nta wuzi umwana atari data na data nta umuzi atari umwana. N'umwana agomba kumuhishurira. Nimuze kuri jewe nese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Mwikoreze ingata yanje munyigire ko kuko ndi mugwaneza yiyoroheje mu mutima. Namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu kuko ingata yanje itababaza. N'umutwaro wanje wahutse. Mbere nkure ya marori ubibone neza babachi banakubona neza hariya n'abari abambone neza kanatsinda urumva byari bigoye ko bari abanyabwenge babyumva kuko bari abanyabwenge urumva bita ko bazi ubwenge bwinshi baba ngo barize imyaka myinshi Yesu nawe urabona yakiri muto amaro bakamura benshi baramukengera n'uwo yize ryari yarize niho yavuga ati ibi rero wabihishije abanyabwenge n'abahinga ubihishurira inzoya aho ivyo rero yavuga rero ndagushima data mwami w'ijuru n'isi aca rero arahamagara abaremerewe n'abananiwe ati nimuze kuri jewe ndabaruhura ati kandi muheze mwikoreze ingata yanje itababaza urazi yuko umuntu yikoreye ikintu aba yashize ku ingata hari igihe usanga wikoreye urugata ukababara Yesu nawe aravuga ati jeho ndabazaniye ingata itababaza aravuga ati ndabahamagaye mwese abaremerewe n'abarushe Morodekayi urazi ngira ngo urawikorera ibintu kumva yuko uremerewe reka iyo uremerewe wumva yuko bigoye batonya narigeze kwikora igunira ry'amavoka ego membo cyo y'ibijumbu hagati y'amavoka n'ibijumbu nari umwana nambaye igipira kigera ino hanyuma banyikoreza ibintu biremereye izosi ryari icinye ku buryo no kuvuga ntavuga warumva rero icyo gihe kubabaye cyane hanyuma rero Yesu aravuga ati abaremerewe n'abananiwe muze kuri jewe ndabaruhura aho ati kugira ngo mwikoreze n'ingata yanje itababaza urumva ko kantu aho ngerekameze rero barerekana yuko Yesu nubwo ahamagaye abaremerewe n'abarushe erega hari igihe ushobora kuburemerera ibyo bintu bitarakuvako mugabo bikagabanuka babwire bajyariye bigabanuka gute mbega none
bigabanuka Yesu kuko yazanye ingata yiwe agashira munsi ya bya bindi wikoreye ukumva uraremurutse niko bitabirakuva wavyumvise wamwigemewe nawe wa musore we wa mama we nawe wa mupapa wavyumvise reka mukurikirane rero ibintu biremera abantu rero bashobora kuba abantu baguhama abantu bakubona nabi abantu bakugirira nabi abantu bakononera ibyawe abantu bakononera ibyawe ukumva nta mahoro ufise ibintu byawe bikagenda nabi bigende neza iyo byo byose bituma uremerwa rero akaremerwa kumva yuko bigoye ibibazo biraremera akumva yuko ananiwe akumva yuko afise ingorane nibyo bintu abantu bita imitwaro ntabwo ro kuremerwa ari uko remurura abantu mana barushe abaremerewe rero bishibaza uko kuremerwa ari kuba bikoreye ibi rega hari umuntu umwe ngo yumvirije pasitori ariko arasigura ico cigwa uwo muntu rero araheza yicira mu rusengero ahita yirenganira yumva gusa ngo abaremerewe n'abarushe ngo nimuze kuri jewe erega umunsi umwe uwo muntu ndagutweze ngo ahana na pasitori ahanye na pasitori nawe yari yikoreye igunira ry'amakara ngo pasito ngo akira wikorere unasanzwe uriko uravuga yuko ngo abaremerewe n'abarushe ngo boza kuri we ngo ukabaremurura ngo akira erega baragwarora umuntu ukagwara gutya ni akira we pasitori akira wikorere uko nyene none byagenze gute yari yaratahuye kudatahura baca muri sonyo gahita birenganira niho rero pastor yamubwira atega burya harya nariko nsoma ivyanditswe ni Yesu ariko ahamagara abaremerewe abananiwe ngo baze kuri we bananirwa n'iki bananirwa n'imitwaro y'ibyo bwa muri inosi ibintu biremera hanyuma twavuze byinshi ku bintu biba bishikira umuntu rwanko abantu bakwanka ibyawe bitagenda neza abantu bakakugirira inzigo abantu bakakwanka iyo ni mitwaro ibyo biraremereye ariko burya rero erega hari indi mitwaro abantu batamenya ariko ni kuremerwa abantu batazi no kumva ijambo ry'Imana nturitahure nuwo n'umutwaro uko n'umutwaro ukwiye kuja kwa Yesu akuremurura uko ararusha yumva ijambo ry'Imana ntaritahure mega uwo rero Bibiliya ikimwita umunyabwenge w'ivyanditswe nababaye umunyabwenge w'ivyanditswe rero nibabikure mu ivyo hariho n'uwibaza ati none ko bajya kuba ariko barigisha Bibiliya oya bijya twebwe turabirengeye nawe urengera mu vy'Imana nabo babihenze n'umutwaro nyene barakwiye kubwira Yesu akabaremurura ega hariho ijambo nzi ngo ugomba kubona Imana yicishe bugufi amere nk'umwana muto amere nk'utazi sivyo urumva numva none inzoya nta kintu bizizi urabona ko Imana ica mwabajya abana Imana yaraguciyemwe wewe inzoya si bariya tubona bavuga ni wa wundi yicisha bugufi ni wa wundi yemera Imana ikaba muri we nodeka igenda kwibwira kandi maze muri yo muvuze yikwicisha bugufi nakandi kanira ko nibutse umuntu murumva yitwa bugufi bugufi niko yitwa ryari izina gusa hama rero mugaye yari ngegene azayumva yari yinjira mu rusengero cyane ayumva ngo mwese mukwiye kwicisha bugufi wa muntu acava ngaho yiruka ahwana n'abantu bati n'ibiki bigatunze bugufi kuri kuriruka n'ibiki aterega mvuye mu isengero bari kubanurira ngo banyikishe atuvuze ko bicishe bugufi aho abantu bati nivyo bugufi we nivyo ndukiye navyiyumviye bwa bundi niyo mutatahura ibintu bugufi we atawanyaguye munyari atawandi bagombye kukwicisha aho bavuze bati guca bugufi ni ukuvuga kutishira hejuru ndakumva ati ntabwo bavuze wowe bugufi subagombye kuvuga wowe bugufi urumva ni izina ryawe ariko hariho guca bugufi canke kwicisha bugufi umuntu akumva ko atari hejuru y'abandi erega ni amace mu bugufi mu bintu byari byo byose erega nibo baba Yesu nyene yavuga rero burya ati byo warabihishije abanyabwenge n'abahinga ubihishurira inzoya urumva rero udaciye bugufi ego murakoze cyane kumfasha Moridekayi we
hanyuma rero urumva yuko iri jambo Yesu yavuze ari ijambo rya nkenerwa, twavuze ko abantu baremerwa n'imitwaro itari mike, baremerwa na byinshi, twumvise nuko hari n'abaremerewe no kudatahura ko numva ko ni uburemere, hariho n'ibindi byinshi usanga nko mu ijambo twari twize, wumvise ko hariho ururimi rushobora gukora ibintu bitameze neza, rushobora gukwega ingorane, rushobora gukwega amagorwa, nanyene urumva ko birimwo muri kwa guca bugufi, birimwo muri ya mitwaro iremera abantu. Erega n'uwo bafise ururimi bikimugoye nawe nyine rujana kwa Yesu kugira ngo akavuga ati Yesu birakunda kungora mu mvugo, mu byo mvuga, ugasanga navuze bitari byo, ugasanga navuze bishobora kunkwegera umuriro, ugasanga navuze bishobora gukwegera umuriro abandi, bikankwegera amagorwa. Ugarutse muri rwa rurimi, rwa rurimi, none ko nawe ari umutwaro nyene, none si nyene yavuze ati abaremerewe n'abarushe nibaze kuri jewe, none rero cyo kubaremerewe n'ururimi none ururimi rukabaremera, urabona ni gato mugabo rukabingiga, ugasanga kakweze amagorwa. Sibyo none nivyo byose birakenewe. Abakiremerewe n'urwanko, erega abanka abandi, umva uwankwa arafise umutwaro, araremerewe, ariko n'uwo nyene yanka abandi amenye ko ari umutwaro, amenye ko biremere, abipfuriza inabi abandi n'uwo n'umutwaro kwekuza kwa Yesu, bageza kumubwira ati rega Yesu ndaremerewe no kwanka abandi, ndaremerewe no kuvuga nabi abandi, ndaremerewe no kwanka. Bumva byose birakenewe n'ibindi byinshi cyane, bijya byose ijya n'imitwaro biba ituremereye mu gihe biba bikiri kuri twebwe. Erega kandi Yesu arakeneye abasaba data kandi se wiwe uko nyene yavuze ati nagushima data wa twese mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo babishije abanyabwenge n'aba ukabihishurira inzoya, ndagushima. Erega birakenewe ko twadushima data, tuti ndagushima data wewe waremye ijuru n'isi, sibyo ntibikenewe. None iyo utarose uwo mwanya cyangwa waburonka naho nyine ugasanga ntubukoresheje, umutwaro wowe naho nyene turakwiye kuza kwa Yesu akaturemurura, turaremerewe no kutaronka akanya ko gushima. Hanyuma kandi tugasaba ngo tube ibikoresho vya Yesu, ibikoresho by'Imana. Iyo tuba ibikoresho, erega ako kantu umuntu arakabwira abantu, ibikoresho mbega niki, urabona twebwe ubwacu ntacyo dushobora gukora, Imana niyo dukoresha. Ababwire rero bajya rero, reka nababwire, ushobora kuvuga uti ndazi kuririmba neza akajwi keza, iyo ndirimba abantu baragega bakanezerwa, ariko Imana itabishatse niwe ushobora kubumbura umunwa wawe ngo bikunde. Byokunda gute? None yumva ko ari gukoresha none mbega isuka ndakubwiye, ubwo isuka yawe kuyihaye iti ni jewe nkora, ni jewe ndima oya mbi yo kwihaya bugenda umukozi ngo umukozi ngo adasanzwe ngo jewe isuka dugiraho nyene, wewe isuka utayifashe kosora ngire gutya ndiyokora kosora, natwebwe nyene rero burya n'Imana idukoresha, ntidukwiye kwitwa abakozi b'Imana, cyane turi bikoresho by'Imana. Hama rero tukaba tubasezeye na Moridekayi muririmbyi araturirimbira indirimbo zimeze neza, indirimbo ziryoshe, muze murabe ku rubuga. Yego naje benyene munyare murancisha ko nubwo n'umutama murazora nk'akaririmbo kitwa ndi kumwe na Yesu, mbere ndakabasubiremo gatoya. Ndi kumwe na Yesu ndonye ingomezi kamwe satani ndakita buhoma nkagahonyora nkagahonyanga mw'izina rya Yesu. Hama nanje mukaba mwankunze, nitwa Moridekayi, mugende kuri YouTube yanje wandike MGC Mombo TV, muza guca mubona, cyangwa muze mwandike kubita abazimu, turira abazimu. Ya indirimbo iri kuri YouTube ivuga ngo turira abazimu. Ashaka kuyibona iyo ndirimbo, hanyuma ugira subscribe cyangwa abone, hanyuma kugira ngo hari indirimbo forever, umuntu muzima, rero nukuvuga ngo mugende yo mubikore munyanda nyene. Naje nuko nyene hari zine ndirimbo zibona hanyuma abaremerewe n'abarusha, ariko mwibuke kuza kubibwira Yesu niwe aremurura abaremerewe n'abarusha. Nuko turirimbo nyene zosanga tukuremuruye, kuko tuba turimwo duciye mu izina rya Yesu. Turirimbo nakwe tuzokuremurura kuko tuba duciye mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo aremurura abaremerewe n'abarusha. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe, rikwiriye ribemwo n'ubwenge, kose mwigishanye
kandi mutibagiye guhanurana.